Igenekerezo rya 31 Kigarama 2025 ishiramwe Sangwe Kibondo rifashwe mu mugongo n'ishiramwe Sangwe Kibondo ryo mu Bubirigi ryaratunganije igikorwa cyo kwifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha 2026 abana b'imfuvyi hamwe n'abafise amikoro make bo mu mazone agize komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Jeho cyari cyatewe iteka n'umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komine Bugendana ari kumwe n'umuhanuzi ajeje kumenyesha amakuru urongoye zone ya Mutaho hamwe n'abasanzwe barangurira ibikorwa vyabo muri iryo shiramwe Sangwe Kibondo. Ivyo birori vyabereye muri zone ya Mutaho vyaranzwe n'udukino dutandukanye harimwo ibisokozanyo, intambo zitandukanye n'ibindi eka n'inyigisho zitandukanye zituma abana bakerebuka. Vyaranzwe kandi no gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa mu ntumbero yo kubaha akanyamuneza k'imisi mikuru. Kapitoline Ntawigaya arongoye Sangwe Kibondo yamejeje ko baje bazaniye ivyo bibondo ijambo ryo kubifuriza umunsi mukuru. Ceko rero cakozwe ngo cashigikiwe n'abahurikiye mw'ishirahamwe Sangwe Kibondo riri mu gihugu c'Ububirigi rirongowe na Anike Gashirahamwe aho begeranije uburyo bwo gufasha abana bafise ingorane nkuko nabo basanzwe babigenza muri ico gihugu. Yahamagariye abo bana gukurana umutima w'urukundo, indero runtu no gukundana, yongera bibutsa ko ari ryo shimikiro giterambere ryabo. Harimo abashitsi maze kudanana ino makabiri barabagomba cyane barashingiye ibikorwa Sangwe Kibondo ikorera ibibondo bifise ingorane nibo rero badutumye bakaba mutagenda namwe bateye ibiga ijambo nyamukuru perezida n'intari batumye n'ibyo bibondo bashyigikiye rero urarakanya cyane ibisi bikira Noel na bonane rero tutumye ababyeyi barongeye ibiruhuko byabo bafashiza umubiri bavuga bati ututumaze ababyeyi batuba bumyikiye tuko kugura ingurube cyane impamvu cyane zera gitubwira mugabo twigwiza ko mugenda mukagira abana umunsi ukura Noel bakanezerwa
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Bugenda yarashimye cyane ico gikorwa ciza cyo kwitaho abari mu buzima bugoye cyane cyane abana. Yasavye ko uwo mutima w'urukundo iryo shirahamwe Sangwe Kibondo ryerekanye wo wamana, ndetse yaranashimiye abagize aho kigoro kugira ngo abo bana bagire akanyamuneza k'iminsi mikuru. Yahamagariye abo bana gukunda ishure, kwirinda ikibi, kugira indero nziza no kugamburukira abavyeyi. Rero banze tugatume ko kugira ngo yibuke akanyamuneza k'igibondo n'abandi ukadenere gukorana ababwira ati umutima akawuhorana umutima mwiza abasigaye kandi mutaho arataha n'icyo muzimugabo tugarukire ko ibibondo byatwara bino munsi twifuza ko nawe kugira kugira no kwerekana urukundo mugakunda ababyeyi banyu mugakunda ishuri sibyo mukiri cyose cyitwa ikibi inabi niho rero muri komine y'amashure muzoshika kure zose babone nziza y'abasabi muherekero nziza indero ikunda ishure indero ikunda ababakurira ababyeyi babo kugira rero umutima w'akabiri nimasaka n'abatumva namwe muze kubafasha kubera rero niwe muzobakurira gufasha abantu Waserukiye abavyeyi nawe yarashimye ishirahamwe Sangwe Kibondo ku bikorwa vyiza riguma rikorera abana batishoboye. Yarashimye kandi kuba bariyumviriye gutunganya urwo rubanza rwo kwifuriza umwaka abo bana, yongera akengurukira n'abatumye urwo rubanza ruba, anabasaba kubandanya bakora ibirama. Twategutse icyicaro, twategutse icyabo, twategutse n'ubutanga. Muti mwatumwe, abatumwe rero muravuga yuko twabateguriye cyane, ikaba ari ngaho hose babategurira. Muti mubandanye mukora ibirama, babandanye bahezagirwa, ibiganza byabo bitanga bise cyane byuzuye, baze bamwe bagize umugisha ejo na hirya y'ejo, baze baronke icyo bafashisha n'iyo mirongo, eka n'abandi bose batangashinge na rugero. Umwe muri abo bana nawe yarafashe ijambo aho yashimye abagize ico gikorwa c'urukundo, yongera anagaragaza ko iryo shirahamwe ribasahiriza uhereye ku bikoresho vy'ishure n'ibindi bikoresho vya nkenerwa, ndetse anavuga ko bigenda neza ubu mw'ishure. Thank you.